hariho amashuri mu Buhinde amurungitsemo aramugaburira hajya akiga ishuri akiga kaminuza yiga muri campus agaburirwa kandi afungurirwa kane ku munsi kane ku munsi okay bro bajya mu gitondo saa 6 ku mugoroba saa 11 hari akantu tujya gufata no mwijoro umuntu yovyibuha gose juriti gacumira n'itike y'indege ukaje usanga bakurihira itike y'indege uvuye mu Burundi nkawe bararikurihiye bararindiye ubuhindi kubera ko tubwiye ubuhindi kubera ko utatubwiye ahandi igituma ndababwiye ubuhinde nuko ari igihugu ca mbere kiri mu bihugu vyemewe muri education ku nyigisho nk'uwahabaye ikindi nongerako nuko ari igihugu uwo ari we wese mu buryo bwiwe ashobora kuja kwiga hazi rero kandi nk'usanzwe urongoye ico kigo washaka kinafasha n'abantu kuronka amashuri muri ivyo bihugu ni nakayika motivation kubereke ko umurundi bivuga ati ndaza gufata uburyo bwanje je njana umwana wanje kwiga hariya ako motivation nobaha nakahe nukumenyana n'abantu ugiyeyo barabona iyo ugiye kwiga mu Buhinde abahiga abantu bava mu bihugu bitandukanye turasanga nka Afrika yose ari iri Kenya Tanzania Ghana usanga classe murimo mwese aho urumva muramenyanye deje ico ni cambere uhimiriza abantu nka motivation kuko ejo ni nagenda nkamenyana n'umukenya arazi ivyo nize kandi diplome nawe atwaye muri Kenya nimwe ni wanje arashobora kumpamagara ati Rodrigue tino harabonetse ibintu ikiraka wenda kuzimira ishuri twagiye ugenda gukurayo tandukanye n'ubwokura muri Afrika abanyamahanga baremerewe igisate cyaje cyose ashaka ego kiretse medicine nico kikunze kugora cyane barafisa kandi bibike muri medicine bashaka bagumana ubwo buhinga kuruta abandi mbo je ndavyibaza kuko ndabonye hagati yabo mu Buhinde barafise ukungene bakoresha ikibazo imbere ko aja muri medicine nk'ibyo mu Burundi voilà muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Okay, yes, reka tubaramutse tubifuze kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye kaze cyane kuri Agaciro Media ni omdishanyuma kubatanzi bagenzi reka dukubitire mu gihugu dukunze gukurikirana inshuro nyinshi uyu mujama dufasha gushikayo namaste namaste ni yambu cange mwaramutse n'indamutso muri make ni gihindi kwaba pushpa kwaba bahubari voilà turi kumwe na monsieur Rodrigue tukugikaze murakoze cyane Rodrigue ngiya mera nko twibwira gato je nitwa Rodrigue nkaba ndi representant wa COSAT Burundi ndaramukije abanywanyi b'Agaciro Media ndaramukije omdishanjema we yagerageje kubashikiriza ikiganiro kugira mu kirabe hanyuma mugire n'ivyo mubaza muri commentaire n'amasubscribe menshi Rodrigue usanzwe ndakeka ubuza ngira n'ivyigwa wabimaze mu gihugu c'Ubuhindi mu gihugu c'Ubuhindi imbere yuko udusangiza opportunité uzaniye abadukurikirana kuri Agaciro Media reka banza tubwire mu Buhindi twese uno munsi benshi bumengo turahazi kandi tutahazi
kubera amafilime twirirwa turaraba y'abahindi imbere yo kuja mu buhindi wahibaza ko hameze gute nkuko nyene ubivuze yigeza ka mikro nkuko nyene ubivuze je mbere yo kunja mu buhinde nanje nari amafilime mu bandi ibyo nabona imico myinshi itandukanye sinari bwashikeyo ariko ndacengererwa amahirwe ndajayo hama ndigayo imyaka atari mike namazeho imyaka 5 urumva byinshi byaho narabimenye ibindi hameze neza narashitse ndabona byinshi bitandukanye kandi vyampaye n'amahirwe yo kumenya ukungene n'abandi bashobora gushikayo biciye mu buryo butazimbye cyane kandi bushoboka buri affordable gato biya vyamamare vy'abahindi dore tubona mu filme tukabona umengo n'abantu bubashwe gose kubera amafilme yabagize ibihangange eske muri hariye naho baba ari bihangange huje nyene aba star okay aba star kubabona biragoye we nk'ubu wari inzovu ata mustari n'umubonye ego nzi bata mustari ariko iciza ca hariya amafilme muza gusoba aza kuba mubona mu Burundi twebwe tuyamenya kiri live kuko iyo filme shasha zabo zisohotse imbere yuko bazisangiza isi banza kuzisangiza bene mu masare mu masare yabo ukinjuru yarihiye hamukabona filme shasha babasohoye okay ako nakandi karusho urumva none ngike gihindi mwe mu mucumva siritu nk'abavuye muri Afrika bo umaze igihe kinini urazi ko ururimi nyene urarutahura bimwe bimwe urabitahura hari n'igihe babashiramwe zo mu Congereza ugatahura byinshi ugasanga film urayiravye birabiye muri sare ziba ziri translated mu Congereza yego kabisa haraza abantu benshi kuzikurikirana aho hantu igihugu kiba ni nk'igihugu cyose n'abantu benshi cyane gose Ega hari ayo nka filime yitwa Pushpangira abadukurikira benshi mushaka ko muyizi numvise ngo yarinjije 280 millions de dollars Amerique itarasohoka ngo ije habona na Netflix itarayironka yego hajya abayindi yanduka mugani nuko ari na benshi barakurikirana amafilime yabo cyane ko ash ni ikintu ca mbere baha agaciro kandi ni kinini kigizwe n'abantu benshi kwinjira kuraba iyo film uriha amafaranga 500 yahariye hari naho bari 1000 bivanye n'intebe mu hamwicaye fatiye kwizo kore kwayo mafaranga bariko baregeranya yonyene tiye kuba amafaranga ba collecting yonyene mu gihugu cyabo usanga ari menshi cyane n'abantu benshi cyane n'intari irashobora kuba irimo Burundi cyo standard nukuri simura numva abo bagira ngo aba chief minister ugasanga ni yihangange kandi atwara mu karere kamwe amaheta mu bisanzwe okay nk'umuntu wabayeyo hari opportunity cyangwa karyo keza wavuze ko usangiza abarundi nukuri reko tuyagire je nabayeyo nk'umunyeshure mu Buhindi opportunity no basangiza ni nkiyo je nagiyemo je nagiye mu Buhindi nko kwiga benshi nitwa dufise amakuru y'ukungera umuntu ashobora gushika mu Buhindi kwiga ariko tukaba tuzi ko education mu Buhindi ari education ikomeye cyane inyigisho zo mu Buhinde ni inyigisho by'ukuri kwisi zose hose harebewe turabizi sinabonye ahubwo nk'ibi bigo cyane by'abanyamerika nka bya Google wamusanga ababirongoye arabahindi voilà ya nabantu bari kuri technology nabantu batanga inyigisho by'ukuri biba bikwiye rero je no basangiza aka karyo kungene mushobora gushikayo kwakira ubwo bumenyi mu Buhindi ufite kuri babantu bakunda kuvuga ati wasanga ko muri na mikoro sinaco kibazo ahubwo ikibazo ni ikihe gihugu nungika mu nk'umwana wanje kwiga Ubuhindi kubera ko tubwiye Ubuhindi kubera ko tatubwiye ahandi igituma ndababwiye Ubuhinde nuko ari igihugu ca mbere kiri mu bihugu vyemewe muri education ku nyigisho nk'uwahabaye ikindi nongerako nuko ari igihugu uwari we wese mu buryo bwiwe ashobora kuja kwigayo yego ata mahera menshi bisaba ata bintu bigoye cyane bisabwa
twirirwa turarondera ngo tugiye gukora ngo giye twiga icongereza tugiye gukora amateste y'icongereza kugira ngo turabe ko twoja kwiga mu Buhindi ibyo ntibisabwa mu Buhindi nico gituma kwiga bakoresha yihe system bakoresha systeme y'icongereza ariko bonyene barifatira umwanya wo kwigisha abantu icongereza imbere yuko bashikayo nubwo uba warize mu rurimi rwose wizemo bo baragusaba ati dohe document zawe uzoshika inyuma y'amezi 4 tukwigishe tukubwire English acceleration of English tukwigishe English acceleration uburyo bwaho utotangurana n'abandi kwiga n'ahantu hameze neza cyane hakira bose haba uburyo buke haba uburyo bwisununuye bose barakirwa kandi bigenda neza. Hari ikibazo gikunze guhura n'abarundi icambere babona systeme yunga iwacu mu Burundi ni igifaransa washaka nico congereza ngari amashuri yigisha icongereza gusanga umuntu washaka arafise ubumenyi nico ngororimi bicongereza ruruzi ariko impamya bushobozi yiwe iyageze ku isoko ry'umurimo nk'iburaya ugasanga baramwangiye bitandukanye gute n'ivyo by'abahindi sinzi kurabona sinzi kwagwa nabona kavuze neza impamya bushobozi yiwe igeze hanze y'igihugu ngo barayasa suku yanka nubundi bama barinda kubasubiza nk'akarero dufate nk'umudokteri ngaha mu Burundi yaciye na doktora ngaha mu Burundi ashitsi iburaya canke za Canada hehe barinda kumusubiza ati anyabu nabanza wiga ahubwo kubiri bijya nibaza ko biva kuri politike y'igihugu kungene igihugu cabo kirorganize kugira giha agaciro education yabo ariko ubundi bwo n'abahindi benshi baja mu ivyo bihugu bagashikayo bagakora atagusubira inyuma bibaye ako ni novuga kari nk'ifatiro ya organisation yaho ugiye gukorera n'ukungene biba bimeze ariko ico noshigikira coco ufise impamya bushobozi ari yo yose yo mu gihugu urumva ukaca kuri rezo sosio ukapplying akazi bakagaguha hari amasite bita LinkedIn atandukanye ukagira profile yawe nk'ubu je ndafise profile yanje muri LinkedIn ico ako kayirusho rero uguciye mu izo nzira urashobora kuronka akazi kawe keza k'ivyo wize sero ya profile yiwawe ubundi bwabo basubiza inyuma babashisubiza inyuma muri formation kuri je ndivyo nzi sinzi ntabwo bashobora kuvuga ngo turimye agaciro diplome waronse aho uyironkeye hose bifise agaciro ahubwo mbega wayironkeye mu gihugu ikihe navyo nyene nakandi karusho yego aho yaronkewe donc abahindi n'ubundi basanga nukuri mu bihugu byinshi bishoboka siri tube ni bibiri developer kandi ugasanga bari hejuru bivuze ko l'education yabo iri hejuru ikindi nkunze kubona ibihugu byinshi vya Afrika ku bantu ingwana zananiranye baja mu Buhindi benshi baraja mu Buhindi ni kubera iki igituma wumva baja mu Buhindi barabishoboye kandi mu kubishobora baca bongera bakabishira no ku biciro bibayabaye nyine abantu bose boshobora ariko hari n'abaja mu Bufaransa bivanye no kungene bifashe yego canke za Europe hose bihugu bitandukanye gusa no mu Buhindi n'ukuri nakira ko badashoboye ubijanye no kuvura wama wanavyumvise ko bajayo n'imitima bakayibaga we nk'uhazi rero kandi nk'usanzwe urongoye ico kigo washaka kinafasha n'abantu kuronka amashuri muri ivyo bihugu ni nakayika motivation kubera ko umurundi bivuga ati ndaza gufata uburyo bwanje je njana umwana wanje kwiga hariya ako motivation nobaha nakahe nukumenyana n'abantu ugiyeyo urabona ugiye kwiga mu Buhinde abahiga abantu bava mu bihugu bitandukanye turasanga nka Afrika yose ari iri Kenya Tanzania Ghana usanga classe murimo mwese aho urumva muramenyanye deje ico ni cambere himiriza abantu nka motivation kuko ejo ni nagenda nkamenyana n'umukenya arazi ivyo nize kandi diplome nawe atwaye muri Kenya nimwe ni wanje arashobora kumpamagara ati Rodrigue tino harabonetse ibintu ikiraga wenda kuzimisha ishuri twagiye iyo no opportunity ya mbere kumenyana n'abantu ikindi naco niyo nyigisho ihambaye kuko ibikoresho barabifise hariho amalaboratoire ari distingue bigisha abanyeshuri bajana mu laboratoire bakamenyeraho vyinshi n'ubumenyi buri hejuru ugenda gukurayo tandukanye n'ubwokura muri Afrika abanyamahanga baremerewe igisate cyaje cyose ashaka
ego kiretse medicine nico kikunze kugora cyane barafise akantu bibike muri medicine bashaka bagumana ubwo buhinga kuruta abandi mbo je ndavyibaza kuko ndabonye hagati yabo mu buhinde barafise ukungene bakoresha ikibazo imbere ko aja muri medicine nk'ibi byo mu Burundi voilà hari comparaison woduha dufate kuko no ngaha mu Burundi ndaza amakaminuza azimvye yasha mbere gose apana na buhoro gose usanga umuntu ari amafaranga ukumva ati donc nimba hari amashuri wobuzi nko mu Burundi azimvye kandi twego turanavuga ko muri amazina mugabo uyagereranije uburyo arihwa naho mu Buhindi bimeze gute ico nico ndagushimiye cyane kwico kibazo mbajije so mu Buhinde nakubwiye ko ari wese bivanye n'uburyo afise ashobora kuhiga ngize comparaison n'amashuri yo mu Burundi hari amashuri menshi ngaha zimvye basanga nk'umwana arariha miliyoni 6 ku mwaka wavyumvise miliyoni 6-7 basanga umwana bariko baramurihira amashuri azimvye ariko tuce dukubitira ijisho mu Buhindi naho tugiye kuraba usanga biyo ku kintu c'amabeyi ugiye kuraba amashuri yo mu Burundi hari amashuri azi ku kintu c'amabeyi ugiye kuraba amashuri yo mu Burundi nayo mu Buhindi buryo usanga ngana yumvire nk'umuvyi arashobora kuriha miliyoni 6 umwana aza kwiga muri kaminuza ngaha mu Burundi kandi akaca yongera akamurira transport muzana ku ishuri akaca murihira akamufungurira kuko atamwira gufungura byo byose turabiharura ukaca usanga hariho amashuri mu Buhinde amurungitsemwo aramugaburira hajya akiga ishuri akiga kaminuza yiga muri campus agaburirwa kandi afungurirwa 4 ku munsi 4 4 ku munsi okay bro bajya mu gitondo saa 6 ku mugoroba saa 11 hari akantu tujya gufata no mwijoro umuntu yovyibuha gose bo uzaga uravyibuha mu bisanzwe so aho rero ikaca inamwigisha iyo kaminuza hejuru y'ikaca umurira n'itike y'indege ukaca usanga agiye kwiga ku miliyoni 9 ku mwaka bakurihira itike y'indege uvuye mu Burundi nkawe bararikurihiye bararindiye igenda kwiga yasanze mu nzu nicaye ndabibona kuri email bayinugikiye tigeze gufata indege Kenya Airways izokuzana gushikane ku ishuri shitse ku ishuri baraza no kuntora takesera banja nabanyereka naho nzorara byose n'indobo n'amashuka barayampa uwo munsi nyene mwijoro ntashujana oya uwo munsi nyene mwijoro baragiye kumfungurira ndafungura byose babiguhariya yego wotwara materu isanga twara impuzu gusa amashuka wotwara impuzu gusa n'isabuni zindwi imwe barashobora kuba baraziguhagira uwo urakoresha anatanda yo kumenya aho amasoko ari sasa rero ico kigo kirongowe na Rodrigue abantu bogisanga hehe iki kigo kiri Excellence House niveau ya 4 numero 16 biro numero 16 iri en face ya Poste Ville tumanukanye rya limitere aha kuri birari ahubwo neza ntitwavuze ni etage ikurikirana limitere mugabo iri imbere ya posta kuri vya biti muri niveau 4 numero uvuze ni icumi zinga numero 16 aha kubaza kuraba iyi video turaza kubasigiramo na numero ziwe nabonye kazi ya numero nizi Buhindi nyene umengo ndafise nizi Burundi zose ndazifise kumbure ari umuntu yokura kuri WhatsApp urakunze kuri ko kenshi yego ariko turabashiraho na mobile ari umuntu ashaka guhamagara umuntu mu buryo bwihute rero ico kigo canyu kirabafasha donc yabashaka kuja kwiga kigo kirabafasha wanashima kibafasha kuja kwiga mu Buhindi kubuntu yego kubuntu n'amasezerano twahanye nayo mashuri bafasha abarundi kuja kwiga hanze kuja kwiga mu Buhindi yego bisa nkaho ku rundi ruhande niyo partenariat ni nziza gose wewe abantu ufasha nta na kimwe barihisha oya nukuri n'amasezerano ufitanye n'iryo shuri gusa wow ariko yo kujana abarundi benshi ku mashuri yo mu Buhindi kuja kwiga
ariko imbere ko turangiza nta kindi gihugu kitari Ubuhinde kumure ngira ngo abantu bazi bihitiremo ndazi. twebwe ni coaching to study abroad and the translation company. Dusanzwe dufasha abantu kuja kwiga mu bihugu bitandukanye. Kuba bashoboye kuvuga icongereza yarize, hari abantu bashobora biga mu Gifaransa, urazi ko twe twiga mu ndimi zose hari ugasanga turatahura icongereza. Hariho amashuri yo muri Hongri mu congereza bayita Hungary. Naho nyene turabafasha kuja kwiga. Hongri mbega ni hagiye muri Union Europeenne? Ni Union Europeenne kandi iri muri Schengen. Muri Schengen. Naho nyene turabafasha ku bantu bashoboye kuvuga icongereza. Kandi hoho baranaja kwiga birihira ni nkaco kimwe no mu Buhinde. Ariko urumva akarusho kaba gahari ni muri Europe, ushobora kwiga ukora byose no kuba bimeze. Ariko nk'umuntu yo guhitisha amakagira umuje nama. Uwo muhanura yuko ivyo bihugu nk'ivyo bibiri nka Hongria hamwe na n'Ubuhinde. Uvuga ati mbo kano kanye singiye kuviza amafaranga, ngiye kuviza ubumenyi. Kumbura amafaranga nzoce ndayarondera ape y'ubumenyi. Ariko ivyo bihugu bibiri wo muhanura kuri iki? Bo inge gato ntanagore ndo changaruka. Oya Bo muri Hongri uko tugira comparison ya Hongri n'Ubuhinde mu bisanzwe ku kintu cy'ubumenyi kwiga ni muri ende ushaka ubumenyi uje muri ende vraiment kuko je ndafise umunyeshure twahoze twigana muri baccalaureate we wacaragenda yiga muri Poland hanyuma muri Poland vy'ukuri arazi kungene twaba train mu Buhinde yarambwiye ati nukuri aha turiga nivyo ariko twongeye tugabaho kipe n'ubuzi aco usanga umwanya wo kwiga ntawe turonka kandi n'abarimu baragerageje ibintu byo kubicisha mu byo kutworohereza kubera bazi ko tutorohewe hama ugasanga inyigisho ntizimeze co kimwe no mu Buhinde mu Buhinde muri ko muriga kuturusha yarabimbariye ivyo. Voilà. Rero je no hanura abantu kuja kwiga mu Buhinde ashaka ubumenyi aje mu Buhinde. Voilà. Ibiruti ibi bisiguriwe muri kino kiganiro mushobora kubyibariza Monsieur Rodrigue turasigaho contact ziwe. Seshi nibaza muzogora kumudushimira. Ugiye kuri aeroport. Uzivuga ati ome agaciro media. Respect. Voilà. Rodrigue reka tubashimire kuri kano kajyo mushoye gusangiza abarundi. Yego kabisa. Nazo turabashimiye cyane n'abazokurikirana ikiganiro n'amasubscribe menshi hanyuma mwongere mutubaze n'ibindi bibazo mwipfuza. Dusanzwe tubibayemwo igihe kitari gito turabimenyereye cyane. Okay. Voilà. Abarundi namwe murashobora kuja kuri map kwisoko ry'umurimo, ugasanga ntugiyanze ugiye gukora kakazi k'amaboko gatoya. No, we have brain na ubwo bwenge nabwo turabufise ifoko tubutyaza gusa naho utaha